uno munsi twatewe iteka ry'uko twakira urumuri rw'amahoro ngaha muri komine ya Kayokwe twagwije mu ntamwaro ejo twari dusanganywe kandi ibikorwa rusangi iminsi yose ya gatandatu akaba ari ndaco gituma twe twanahuye no ngaha hanyuma twaca tugira n'Imana batakavyara amavuta menga n'uwo mugani uca mu Kirundi tugaca dusanga intwaro muri nazo zidusanze ku bikorwa ngaha. Burya rero impumyi ntishobora gutera imbere kuko ntibibona iyija. Ibwa mbere mu gutera imbere no kwiyumvira mu mutwe twa tuti dushaka gukora iki mu mwanya ungana uku tukiha ihangiro. Dushime rero tuhangiro kandi intumbero y'igihugu cose kandi ivyo navyo twateza kubishikako ari uko twese tugiye kuri uwo murindi w'iterambere. Uno munsi mu misozi yose amakomine yose y'igihugu cacu c'Uburundi amahoro n'umutekano birasasagaye. Nta kindi rero duhamagarirwa atari uko twoca tugenda mu bikorwa vya misi yose, haba akazi ka misi yose umwe wese afise, umurimyi, umworozi, umudandaza, umwigisha, muganga, eka twese umwe wese mu kazi ka misi yose agakore ashizemwo umwete kugira ngo tube turiko turafasha muri rya hangiro dushaka ko tuba twateye imbere mu maguru masha. Twagomba rero tubahamagariye kwitaba irya ngendo y'ubu tugezemwo yo gukora tugira tuti dutegura ibikorwa ico bita plan de travail et budget annuel. Ni ukuvuga iki? Tubanze twiyumvire tuti dufise imigambi yo gukora ibi n'ibi n'ibi, tubipange tugira tuti dushaka gukora iki n'iki n'iki, tubone ko igiteza gutangura n'igikurikira, hanyuma kandi ivyo twapanze tubirondere n'uburyo gutyo duheze tubishire mu ngiro, ariko tukabishira mu ngiro mu mwanya wanditse uzwi neza, tutagenda turiko turakora tutagagurika, kugira ngo mwihangire umuntu aba yihaye agira ati mezi 3 mu mwaka nteza kuba nakoze imbe nakimaze bibuko nyene. Hanyuma rero ko umuntu eka akora akagira umwanya wo kwisuzuma ivyo bita evaluation ami parcours, kugira ngo igihe cose arakora ashobore gukosora canke ahandi abona hagiyemwo agatotsi. Mugabo umuntu atagira inguvu, atagira imbonda, atagira objectif ntashobora gutera imbere kuko ndaco bikakorera. Mugabo umuntu agira ati ndacewe kuri kimwe naye nipangiye kimwe twe twasezeranye, ucubona yuko uteza gushiramwo umwete kugira ngo ibintu byose bishobore kuja mu ngiro. Twagomba kandi dusubire tubabwire iri hangiro twihaye yuko mu mwaka w'2040 twoba twabaye igihugu giteye imbere cifashe kandi igihugu giteye imbere, tudashobora kubishikako tutagiye turaba n'umurindi w'ingene abantu tugwirirana. Dusubire tubibutse muje murumva impanuro muhabwa n'abajejwe amagara y'abantu, mwumva impanuro muhabwa n'indongozi zanyu, ingene abenegihugu bagwirirana cyo bita taux de croissance de la population ni nini, uwo murindi ni munini gusumba ico bita taux de croissance économique, ni ukuvuga umurindi w'ingene tugaturunguka ivyo twimbura. Murumva rero turabe vyare abo dushobora kurera kugira ngo tubone ko abana 2-3 bakwiye umuryango, mugandi turinde kugira ngo tuzoshika no kuri karezo nta ngorane kw'icumi bangahe mw'ino myaka nivyoba bibereye.